abantu bararengera utugwi kugira ngo bakingire byinshi. Rero tukibona abantu twita imihimbiri jewe byo surinye ndabivuga ndavyemanza umuntu atera grenade mu bantu igihumbi uno mu amaraso y'umuntu agaseseka wishe umuntu ntuzi niwo wishe cise uri umuhimbiri wose umuntu bico bituma rero mvuga nti byo surinye ivyo ndabivuga kubera ko incungu zatwitangiye aho hambere bagwa gasore bandadaye batubwiye amajambo akomeye yatuma abantu abantu kugira ngo bigende neza. Nta muntu numwe akunda igihugu yoshigikira no munsi yuko yobona buno Burundi bwongeye kwaduka mw'intambara. Vision 2040 2060 d'office ntikunda mu gihe hari abandi bantu bimihimbiri je mvuga jo surinye barajwe ishinga no gusesa amaraso y'abantu. Nukuvuga teza kuva mu buntu bw'ubugugu twabaye mu myaka yose hariho inyifato yo guhindura ibintu mu gihugu bitagenda umwanya wo kuba mu buntu butagira akamaro uraheze reka turengera ibidutandukanya tuba ikintu kimwe. Amajambo ya Gasore na Ndada yarakomeye cyane tuze turayisunga kandi adufasha baratubwiye ibintu bikomeye gose muri kahise nico bituma nifuza yuko umurundi wese akunda igihugu ayagendera. Nahuye na Rumumba muri Kenya yavuze ijambo rikomeye cyane yavuze ati sinzi ko mwabyumvise yavuze ati abarundi bose baba hanze y'igihugu cy'u Burundi urugendo twagize rwa rugendo rw'akazi araheze indwi irarangiye uno munsi mu rugendo twafashe ku munsi wa kabiri yahera batugiye bwa mbere muri Uganda baraciye mu Buseruko bw'u Burundi tuva ngaho tuja muri Kenya Nairobi tuva tuja Tanzania hanyuma twari kuba twagiye no mu kindi gihugu ariko twabonye ko twanza kugaruka kubera ko bazo twagize aperedo akazi twabonye ari kenshi cyane twabonye ko tubanza gushiraho yindi ekipe dufise ntikwiye kugira ngo imbono ya diaspora ndundi mu myaka 3 twiyemeje gushikako twishikeko na cyane tubanje kugira ekipe kuko formation ya ekipe nziza ni ituma umuntu ashika kwihangiro gihaye. Majambo make no urugendo twagize ngiriye ko rero urugendo rwagenze neza nkashimira Imana yashikaye amahoro nkashimira kandi ubuserukizi bw'uburundi muri Uganda ingene bwakwakiriye neza n'abarundi basanzwe baronga bari mu ico gihugu. Nkashimira kandi ubuserukizi bw'uburundi muri Kenya ingene bwatwakiriye neza urubanza rukagenda neza. Nkashimira cyane abarundi bo muri Kenya bo nyine ubwabo bavuze bati umwanya wo kuba mu buntu butagira akamaro uraheze reka turengera ibidutandukanya tuba ikintu kimwe. Muri Kenya rero hari imigwi 3 y'abarundi badahuza batumvikana ubu dushima Imana yuko byagenze neza ubu barahuza bafite uburongozi bumwe bafite imbono imwe no kuvuga bose no munsi babona igice kimwe. Ico rero dushimira Imana ko bwa mbere babyitwayemo neza hacashine rero abaraye batowe muri ico gihugu nyene babyitwayemo neza nabo bakari kokora neza cyane. Shimiye kandi uburongozi bwo muri Tanzania yaba ambassadeur yatwakiriye neza n'ibiro byo twakoranye neza cyane. Ashimira n'umurongozi w'ico gihugu twara diaspora Constante Michel ingene yavyitwayemo neza nawe akatwakira konganiza. Hama rero sinoreka ngushimira abarundi bose muri ibyo bihugu twagiye turacamwo kuko twaronse umwimbu urenga cyane wo twari twiteze. Mu misi yahera bavuga ngo abarundi baba ngo muri Tanzania hakurya yuko turaba diaspora bashaka menshi cyane. Amajambo make rero nibyo nta bindi norenza ngaho sejiste gushima nkabwira abarundi bose yuko twahinduye ingendo kuvuga twaramaze kwifura ingendo muri diaspora turi muri diaspora idasinzira yunze ubumwe y'ibikorwa. Twararinze imyaka myinshi civugo c'igihugu no slogan national tuvuga tuti ubumwe ibikorwa amajambere. No munsi rero nk'abantu batembereye isi babaye mu mahanga hirya no hino n'umwanya wo gushira mu ngiro ivyo twabonye ivyo twari tuzi tumaze imyaka dufise tugashira muri pratique. Umwanya rero w'ibikorwa niwo dushira imbere nkagira ko ntera kamo rero abarundi bwa mbere babona ko twokorana babishoboye baaplike bazana amadosiyo yabo ku munsi wa gatatu kugira ngo turondere abakozi babishoboye dukorana. Hanyuma ntera kamo abarundi bari hanze kwitangira inyubakwa watanguye kuko twaragitanguye kugeze ku miliyoni y'abamajana 3 mu bihugu bibiri gusa uravye abantu bariko baritanga
ni icizere neza cyane ko imiliyardi 50 twifuza gushika ku mezi 3 ko tuzoba dufite kugira ngo twubake. Rero nterakamo abarongozi bose b'iki gihugu bwa mbere yuko imvugo ibingira turinde Burundi bwacu Burundi bwacu nyene, hanyuma duhuze bimwe bikorwa amajambere bungo bumwe nyene, kuko ibyo twabayemwo birakwiye. Umuntu ataciye ubwenge mu bintu kuva 66 twicana tugwanyana kugera no mwaka, urumva imyaka irenga 60 hafi 70 ameme tugumye dukora amakosa yandi nyene twoba turi kagakoko bavuga. Numwanya rero uko duhindura ingendo kugira ngo tuba abantu nyabantu. Hari abo muri diaspora twaravyumvikanye bo barabizi yuko turi ku umuvuduko w'iterambere. Mu myaka 3 tuzoba tugeze ahantu hashimishije niyo twagenda uko tuvyumvira cyane kuri plan twihaye imyaka 3. Umwaka wa mbere ni planification et de construction, umwaka wa kabiri ni mécanisation agricole, mu mwaka wa gatatu ni kuzana ama energie renouvelable mu gihugu. Rero diaspora ntitugomba kwiba diaspora y'abantu bazi kuvuga cyane b'imvuzi, oya tugomba diaspora y'abantu b'abahinga bazi gukora kandi bafise ubumenyi mu bisata byose bitandukanye mu gihugu, hama bakagaruka gutera mu iterambere ry'igihugu. Leta dufise no munsi gutera kamata Barundi ngo mudufashe ameme umwanya wo kugaruka rero kugira ngo dufashe kino gihugu mugani shobora kugaruka twebwe nyene iyo turi mu ivyo bihugu tuguma turyana nk'aba bantu ubwa gasore yavuga. Ni vyiza rero yuko twikubita gashi kugira ngo twubake. Rero nababwira yuko twiteze ibintu byiza cyane mu mwaka umwe twakeneye kubona ihinduka. Aha rero mwe bwa journaliste ndababwira ubwa mbere turabaterereje nkuko nabandi tubikora, kandi nta muntu wadaterereza, turabaterereje itafari basirimye y'amafaranga 10 y'amarundi basi umwe wese azoyatanga. Ibikorwa twatanguje kuva ku itariki 17, twifuza ku itariki 17 y'ukwezi kwa11 iyi fundraising izobiheze kugira ngo turaba tugejeje dutangure rero gushira ku itafari rya mbere kuva mu kwezi kwa 12. Nta nkeka mfise, nta makenga mfise, kuko umurundi akunda igihugu agiye kuboneka, ubucanka nawe nyene agiye kuboneka, kuko twaravuze umwanya munini tudakora. None ukwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye, ni umwanya yuko umuntu w'umupatriote w'ukuri avuga ati kameme ikikwa ni ciza nanje ukoko kwanje nguko interanje ngiye. Rero tuzotegura umunsi wahariwe igikorwa, umunsi wahariwe gukunda igihugu mu ba diaspora bose ku isi, aho tuzoba twese turitangiye nyubakwa atanwa avuyemo. Nonga mu Burundi nuko nyene imitegure rero ikintu ca mbere support basabye no kubishikana kuri mubabwire ko hariho diaspora indundi idasinzira yunze ubumwe y'ibikorwa. Hanyuma ivyo navyo rero tuca twirukanga n'umuntu twita umuhimbiri n'umuntu ajejwe kubomora no gusambura, no kuvuga n'igikoresho ize tool ni ikintu umuntu akoresha kugira ashike ku kintu kanaka. Babwiye ati genda udufashe ya diaspora idasinzira wicemwe imice 50, umuhimbiri acaza akacagerageza kurara kora ijoro umurango kugira ngo tuje ducamwe ibiti. Dufite intumbero yo kwiyubaka rero. Wagasore yarabivuze ngo imihimbiri abasuma n'abambuzi bose yuko akiri muri kwa rugamba rwo kubaka buno Burundi dufite no munsi. Yavuze ati abahimbiri besuma n'abambuzi abo bantu bakihari mu gihugu ntibikunda ko igihugu gitera imbere. Nico gituma no muri diaspora nitwo kwiyubaka dufisemo abantu b'imihimbiri barajwe ishinga no gusambura gusa. Nico gituma tugomba yuko umuntu wo muri diaspora wese aba koko umuntu yabaye hanze y'igihugu ndabona afite cyamo cyane yagiye kurondera ubuzima yaburonze, hama ntiyagiye kurondera ingene asambura igihugu. Ikindi gihambaye mu kwe kumenya nuko twese twita abapatriote. Ya uri hano mu gihugu ndabona ngo genda kundi igihugu ngo ikicemeza nuko umwe afite ibituma byiwe, ubundi ari hanze avuga ko akunda igihugu. Ariko rero mu majambo make nta muntu akunda igihugu yoherwa akibona kiri mu ntama, nta muntu akunda igihugu yogerwa abona kiri mu marira, nta muntu akunda igihugu yobona igihugu abanyagihugu bakenye baguwe. Umuntu akunda igihugu avuga ati kubera iki twebwe Abarundi, kubera iki twebwe tuguma muri vya bindi, kubera iki tudahinduka. Hama akavuga ati ntibikabe aho amaraso y'umurundi aseseka. Kuba byarabaye muri kahise byaratwigishije umupatriote nta muntu n'umwe akunda igihugu yoshigikira no munsi yuko yobona buno Burundi bwongeye kwaduka intambara. Ico ni cyambere. Vision 2040 2060 dufise ntikunda
mu gihe hari abandi bantu b'imihimbiri je mvuga Josulinye barajwe ishinga no gusesa amaraso y'abantu nukuvuga teza kuva mu buntu bw'ubugugu twabaye mu myaka yose hariho inyifato yo guhindura ibintu mu gihugu bitagenda twarabibonye nko muri Kenya nta midugarane none amaraso yafete abantu baratora umuti w'ibibazo byabo mu rupfasoni muri Etats-Unis mu Amerika Canada Australia abantu bararengera utugwi kugira ngo bakingire byinshi rero tukibona abantu twita imihimbiri jewe Josulinye ndabivuga ndavyemanza umuntu atera grenade mu bantu igihumbi ono mu amaraso y'umuntu agaseseka wishe umuntu ntuzi niwo wishe cise uri umuhimbiri wose umuntu bico bituma rero mvuga nti Josulinye ivyo ndabivuga kubera ko incungu zatwitangiye aho hambere bagwa gasore bandadaye batubwiye amajambo akomeye yatuma abantu baba abantu kugira ngo bigende neza ni jiste rero kugira ngo tumvikane diaspora kwa dufisa aho hambere yari diaspora irimwo abantu badafise intumbero uno munsi ni diaspora turimo ni diaspora y'intumbero shatse kuvuga diaspora y'intumbero no kuvuga diaspora ifise ikigamije dufise rero play imyaka 3 mu myaka 3 dukeneye yuko ngaha mu Burundi bavuga bati abarundi baba hanze koko baraterereye mu guhindura ishusho y'igihugu apana ngo baratereye mu gusambura igihugu no kukizingamika bavuga bati baratereye mu gukiza igihugu no kukirokora na cyane cyane mu guhindura ishusho y'u Burundi haba mu Burundi no hanze y'igihugu rero ndabaterereje ukwemera kutagira ibikorwa kwa gupfuwe ntimuzoze muraza gukamera gusa muzoze muzanye n'amahera sibyo kugira muze muraza muvuga muti twaje interano yacu ni ariko naje nazanye itafari rimwe ko mwese murahembwa none sibyo umuntu wese ahembwa azane basi idolari rimwe kugira ngo budufashe tujye Ramadani muze muradufasha mu goho majambo make ni ivyo c'était juste gukenguruka akona ko ndagacishijemwo kugira ngo twese abarundi twikubitagaje ntishobora guma turimba Burundi bwacu bukeye tukabigwa nko mu bantu turimbe Burundi bwacu no munsi ngo abahutu batwa n'abatutsi turimbe Burundi bwacu ngwejo ngo imigambwe ngo abemera ngo mbwa muri kutetsa n'abagwanya ivyo oye byarataye aya rero bakiri kuri igihe zo batugikenye ivyo ntibizohera reka tugira urugamba rwo guteza imbere igihugu kugira ugwaruka n'abantu bose baronka akazi hanyuma ubwo rugamba turushitseko urabe ko umuntu wese atavyuka arondera ivyo akora namwe abajournaliste rero hanyuma muzose namwe izo nkuru muza murazigura kuko nagiye muri ntuzeye Dar es Salaam abantu baza kumfata amasanamu babanza kumpa amahera namwe muzoze muramba ivyo nivyo vyerekana reka kameme nivyo ndabivuga kugira ngo ngomba yuko n'Uburundi tugera ku rugero kameme si ifoko mu vyumva kubera no musata amakuru menshi dufise mu Burundi abajournaliste urumva donc bararondegwa mu gihugu giteye imbere abajournaliste ne barondera abantu kubyumva ibihugu biteye imbere kugira ngo ngirishe interview ubaza kumpa na Carolina ni blague c'est juste kuko tugomba ko ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu tubizamura twabitanguye rero turi ku muvuduko udasanzwe je ndashimiye abarundi bo muri Kenya Tanzania na Uganda vraiment yabaye exemple ntanite ore tugomba duheraheza muri Afrika y'ubuseruko tuje mu bihugu bya Afrika tuje muri Europe hama tuje muri Etats-Unis kugira ngo umurundi wese twifuza kwegeranya imiliyoni z'ababa 10 z'amadolari kandi umeza ho rero abarundi bose baba hanze bumvise ko igikorwa ari cyabo bose bakavuga bati turavuye muri bwa buntu bw'uburofa twamaye imyaka yose tugiye muri phase ya kabiri yo kwiyubaka ya phase d'unification kwirondera kugira ngo tugire ikintu cy'urunani nico turimo nico tuma rero tuvuga tuti abantu bafise intumbero yo kwama babomora bitegure kuko tugiye guhanga twe tugomba kubaka ubuye tugiye guhangana n'umuntu imisyo yiwe yamutanye kwisa ari gusambura atoba ko tuzogwana kwe hanyuma ubu tugiye muri phase rero yo kwibaka dabo abantu tuba hanze kuko twaragize ibaro dusanga umurundi wese ari hanze atanze $100 forenza ni miliyoni 20 z'amadolari donc urumva nta excuse nimwe dufise mu Burundi ntibigenda mu nimeze uko nuko okay niko turaba patriote genda muri Kenya abana nabo patriote nkamwe yidoga ngo iwacu avuga yashitse yo yahonyoyeyo hama gaterera mu iterambere agatanga icyumviro hamaga akabishira mu ngiro natwe rero tureke kuvugira kure cyane tuze kino gihugu buye nibaza ko turi mu nzira yo kugira ngo tugaruke nk'abantu bashasha amajambo yagwa gasore na ndada yarakomeca tuze turayisunga kandi adufasha baratubwiye ibintu bikomeye gose muri kahise nico bituma nifuza yuko umurundi wese akunda igihugu ayagendeze naho na Rumumba muri Kenya yavuze ijambo rikomeye cyane
yavuze ati sinzi ko mwabyumvise, yavuze ati abarundi bose baba hanze y'igihugu cy'u Burundi tubateye atamo gukunda igihugu cyabo no kubyikorera. Ubu n'umuhinga mu byo gukunda, cyo kwigisha abantu gukunda Afrika n'ibihugu byabo. Ati ntihagire umuntu areka gukora ikintu mu gihugu cy'u Burundi ngo kubera leta iyi ihari canke n'izoza, kuko leta zihari nizahabaye n'izizoza zose zizogenda, mugabo Uburundi buzokwama. Nta muntu n'umwe rero yoreka gukora ngo kubera ngo intwaro ngo ari abanaba ngo je nzoza gukora mu Burundi ngo bahavuca. Uba wihenze, ntubukunda igihugu, wewe ukora ico gihugu nyene bagiyemwo, kuko nturi umupatriote. Umupatriote avuga ati uko biri kose utwara uwo ari we wese turaba abantu nyene babaho mu Burundi. Hari abantu bagwaye imvunja, basije umuntu aba hanze, ndaterereye ibikwashu 10 kugira uwo muntu tumukura imvunja, ndatereye umuti ugwanya inda mu Burundi. Kuri uwo mupatriote nayo gumuvuga ngo yari abantu barakenye, bibaye ngombwa mbere ukajamwo mu gukokeza, kuko ndababwiza ukuri abanyepolitike ntibakundana. None ukundana gute? Ukundana gute kandi umunyepolitike akorera ku byakunaniye? Umunyepolitike akorera ku byakunaniye, aho pisi intege nke ntihadogira. No kuvuga iyo abantu bariko barapfa bashonje, umunyepolitike acagomba ko biguma uko nyene. Umunyepolitike ni kwameze kugira ngo nabazoronka hadugira yereka abantu yuko nawaje nkurukiza kuri abo bantu. Mugumu patriote so kwameze, umuntu akunda igihugu avuga ati marigretu abantu barashonje, tugira uruhara mu kuzana amahinguriro, mu kuzana iterambere mu gihugu, mu gisata cy'uburimyi kugira ngo tugaburire benshi. Majambo make rero twese duhamagarirwa kuba abapatriote, abantu bakunda igihugu, kuko haba mu Burundi narabonye abantu benshi batakunda igihugu ari mu iki gihugu kandi bari ngaha bakita bagikunda kandi atari. Ubu rero umuntu akunda igihugu ategerezwa kurengera inyungu z'akagwi, akaraba inyungu rusange z'abantu bose. Abari hanze y'igihugu bita ba diaspora, hari abantu bita ba diaspora bakomeye bakita bakunda igihugu n'abatari bo. Umuntu akarimba Burundi bwacu aheje gutanga amahera kugira uwundi Murundi yica. Ijambo rimwe ntubukunda igihugu. Ukunda igihugu ntugomba ko Murundi apfa, ntugomba ko Murundi agogwa, ntugomba ko igihugu kigira ishusho mbi mu mahanga. Twese rero duhamagarirwa kuba abapatriote kugira ngo tubibemwo. Ijambo icivugo cy'u Burundi, slogan yacu twabaye mu myaka yose, idufashe ubumwe, ibikorwa, amajambere. Ayo majambere ntiyokunda tudafise umwe kandi turi bineza. Tuza kugira ubumwe haba tugakora. Imana ibahezagire rero mwakora. Amaze kuganira mbona baratahuye akamaro ko guterera mu iterambere ry'igihugu. Yego cyane. Kenya twegeranje miliyoni z'amajana 2 z'amarundi. Ayo mahera rero donc kubera organisation ya diaspora mu ico gihugu, amahera barayegeranya bakayashira mu ndongo za diaspora nabo bakayashira muri ambassade nayo ikakidufasha ingene amahera yacu ashika kuri konte yacu ngaha i Bujumbura. Bibaye ngombwa aho basanzwe bafite abarundi bafite ama societe ari rekoni n'ibyo bihugu barimwo bafite ama konte, batogira amatransfer kuri konte ya diaspora ngaha. Mugabo aho batayafise tuca dukora n'ubuserukizi bw'u Burundi. Ni cigwa rero ciza cyane, ubuye muzobona ihinduka cyane mutari mwiteze, kuko ubu diaspora n'ubuserukizi bw'u Burundi mu bihugu dukorana neza cyane, turafatanye kuko tuvuga tuti ntushobora kuvuga ko userukira igihugu udahura n'abarundi. Saba abaserukizi bose b'ubwa mbere guhura n'abarundi, hama abarundi nabo ubwabo baritunganya mu bikorwa by'iterambere, gufashanya entraide sociale no kwitunganya mu by'iterambere, tutibagiye iterambere ry'igihugu. Kugera ku muvuduko ntangere bidusaba yuko abantu bose bipanga, abari hanze bipanga, abari mu Burundi bipanga, kuko tuje ku muvuduko no kuvuga ubu twatanguye gukora kare. Abantu bo muri diaspora twamara umwanya munini dutwitinga aho abantu bapfuye, aho abantu bashonje, aho abantu bagowe, tujye gutwitinga ibikorwa. Uno munsi diaspora muri Etats-Unis baterereye ibihumbi 500 by'amadolari. Voilà, twaje dukoma amashi. Ibere paje twayihinduye. Umuntu yibaza ko akironka amakuru yo gutwitinga y'uburufa, bimwe byo kugenda ukaraba abantu bagowe, abantu bariko baragwana kabari gutwitinga. No, tubonera paje n'abajournaliste posting ibintu positive ku gihugu. Mwaronsa akantu keza gapostinga, para gupostinga uburofa. None uri kupostinga ibintu agira akamaro abantu ntaco yamari. Postinga ibintu byinova, ibintu bituma undi Murundi agira ubwenge. Avuga ati kameme c'est bon. Nijo genda basaba. Ubu rero mudufashe ama diaspora ku isi, murabe umwe wese akavuga ibiki kujana na diaspora aherereye. Muri Tanzania twabateguje iminsi 3 idakwira nini.
tubabwira ko tugiye guca muri Tanzania duhure nabo. Twashitse twasanze abarundi baba mu macana abiri bari batwiteze, twari tubiteze abari ngaho baratera amahera yaba amadolari yaba ibihumbi 10 kandi iyo ni Dar es Salaam gusa, ni Dar es Salaam yonyine, tutaraja Arusha, tutaraja Kigoma, tutaraja n'ahandi na Nairobi c'est de domaine, tutaraja mu zindi ntara zigize Nairobi no Kenya. Ucumva yuko umuvuduko c'est bon, dushoboye kuba turiko turaba miliyoni 300 mu bihugu bibiri gusa, c'est bon ni neza. Twifuza yuko igihugu cyose twagize ibiharuro dusanga hamwe igihugu cyose kw'isi cyo duha ibihumbi 200 by'amadolari. Urumva nka Kenya za Tanzania bagomba bashike utugitanga ari abantu bake cyane. Donc twasanze yuko miliyoni 7 twoba tuzegeranije ku munsi umwe hamwe igihugu cyose cyo tanga ayo mahera biroroshe rero. Nka Etazini dufata state yose duhaye $20,000 amahera shatero. Urumva dufata Etazini ni 1 million, Australia 1 million, Canada 1 million, Africa 1 million, hanyuma Belgique 1 million. Donc c'est déjà 5 millions. Sinzi ko vyumva biroroshe rero gutoza amahera. Nishabe tu Murundi wese ari hanze iyo nyubako tuzokubaka tugomba kubona muri database. Apana muri database nk'umuntu yabaye hanze aje kuziyoboya. Database umuntu yagiye hanze hanyuma kitahura. Kuko tugiye muri phase yo kwitahura kugira ngo utari bwagarura kenge kagaruke yumve yuko amajambo atacamaze ariko ibikorwa bivuga kurusha ibindi. Mu majambo make rero saite bon. Intambwe ni nziza kandi bizogenda neza cyane kuko nta muntu agwanya umuntu akora byo kunda wo mugwanya gute ko igituma ngaha ayi tutigeze tugira success ko bose bagwana mu majambo gusa nta numwe yaja ku kivi ngo akore tuje ku kivi rero sivyo hama turawo umuntu akoresha karimi ko tugwanya ntibikunda wewe nubwo wogwana gute ntugwanya umuntu akora ntibikunda kandi aduze kivi inyuma y'ukwezi azofisho yerekana nawe uzowerekana umuntu wawe n'ururimi zovyikura ntibikunda. Tuchape kazi abarundi vraiment muri Afrika yose ruko turi nyuma cyane paraporo y'abantu. Aha rero haba no munyifato y'abari mu nzego za leta nabo nyene bateza guhindura ingendo yo gukora akazi ku mwanya, apana guhembwa kubera ko wahawe akazi, uhembwe kubera ko utonda hamugatunganiriza abene gihugu bakamenya umwanya bakoresha neza, kuko ugiye kuraba muri ibyo bihugu barazi umwanya cyari time is money. Udashobora gukoresha umwanya neza nta kintu kimwe ushobora gukora. Rero ivyo birazingamika ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Nimara ariko ikintu mu munsi umwe hakironka mu minsi 5 urumva ko nzomara iminsi 5 ndakwiruka inyuma nkabamara iminsi 5 ariko ndakora kandi nziza gukora. Rero iyo comportement yo guhindura ivyiyumviro imitegekere yakahise tukaja mu Burundi hari abantu bibaza nk'uko tutaraja muri vision 2040 kandi 2040 twarayitangura none yabaye approve. None nduma duharura umunsi n'umunsi uraheze tudakoze tuzosanga 2040 ijya vision tuzoguma twiririmba gusa. So we need to start working right now tugakora kubuno munsi tukumva yuko umwanya ari factor de production. Aha rero abantu baba hanze twarumvikanye kandi twarababwiye yuko mu 11 tugomba kwerekana ku byukuri ko turabarundi baba hanze, ko tuba hanze koko kwerekana ko twegeranje miliyari zingana. Majambo make n'ivyo twovuga ni byinshi mugabo c'était juste kwabwira yuko tubonora page tuve mu bintu byo matwirukana ko umuntu akabyuka avuga ishengera bamwo, umuntu akabyuka avuga umugambwe bamwo, umuntu akabyuka avuga ibintu bitagira umutwe n'amaguru, aho kubyuka avuga ati uno munsi yes reka nkwicupa kuko nagize achievement y'igogwa kanaka. None kuvuga ivyo bintu byose biguha amanota ntaco bihindura mu buzima bw'umwana w'umuntu. Rero dukore tureke kuraba abantu twirabe ko eske turaba patriote turakunda igihugu by'ukuri. Nimba dukunda igihugu ni guhindura comportement c'est tout.